Inyuma y'inkuka y'imisa no gushira ingori z'amashurwe ku cibutso n'intatemwa z'intwari ku rugamba vyabereye muri komine Manda, uwo munsi wo kwibuka intwari ku rugamba abagumyabanga bawubandanirije mu gisagara ca Bujumbura ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD iri mu Ngagara. Aho rero bakaba baciye bibukanya ubuzima izo ntwari zabayemwo ku rugamba. Aha rero twovuga nk'amazu babayemwo, ibice vy'Igihugu barwaniyemwo, imfungurwa n'ibinyobwa bihereza muri ico gihe n'ibindi. Inyuma yo kuraba ireresi y'ubuzima bwo ku rugamba n'intahe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yarashimangiye bimwe mu vyabaranze ku rugamba. Mwese yiyumve kuri CNDD FDD. Kwa 16 Munyonyo umunsi mwiza kwibuka intwari zacu zatwitangiye eka mbere nizikiriho. Umunsi kandi kwibuka aho twasinya amasezerano y'uwaka intambara burundu, yibavuze burundu mu byumve neza para byaraheze. Kubeshi bavuga ngo ni burundu arafashe. Rero nicyo tuzaba dusaba tuti twibuke hanyuma yubake. Kwibuke mbega bajya abana b'i Burundi bitanze. Aba bana b'u Burundi bahevye amaguru, bagaheba amaso, bagaheba ibipande by'umubiri. Kuriya tubatera iteka twokuri. Umunsi rero kuzirikana. Gusubiza agatima mpembero ukavuga uti mbe ndumurundi yasesewe amaraso. Yaheraheje ijambo ryiwe ashikiriza ko umugambwe CNDD FDD ugiye gushigikira imiryango mu gutunganya inyigisho zo kwiteza imbere ku mitumba yose mu gihugu kuko ngo iterambere nyakuri ritangurira mu kibano.